tuzokumva ivyo tuzokwigishwa vyose bizoba bituna kubijanye n'iki kintu citwa royalty, ubwami canke kingship canke lordship. Haleluya. Ndifuza yuko inyuma ya kuno kwezi atwagiye ahandi hantu. Actually ndiko ndasenga Imana yambwiye ngo mbwirire abana banje yuko binjiye mu rundi rwego rundi. Aho ivyo tumaze igihe turiko turiga nibidufasha kuganza. Haleluya. Nibidufasha kugendera muri dominion. Nibidufasha gutegeka kudutwe tw'imisozi. Uyu munsi nico shaka kubabwira. Kuko mbabwira ikintu kimwe, nta kintu kibabaje nk'iyo ubwoko bw'abantu bugenda bwinyagisha bitewe nuko ata muntu homengo arabunezwe. Ibijanye n'ubwami nibijanye n'ubucunguzi, nibijanye n'uburinzi. Ahari umwami hari uburinzi. Umwami akingira igihugu, akingira abari muri ico gihugu. Numva amen imeze neza. Turiko turavuga ibijanye n'ubwami, muvyumve neza yuko tuzovuga ibijanye n'ivy'intambara. Intambara z'abami. Haleluya. Bibiliya ni igitabo c'intambara z'ubwami n'intambara z'abami. Uku kwezi ni ukwezi gwe kubentroduza ibijanye n'ivy'ubwami. Buri muntu wese azosanta kandi azovyumva yuko he or she is royal. Haleluya. Uri royal. Uri uwo sinzi nyene n'ivy'ubwami nyene. Ikikugize cyose, the way you gonna talk is gonna be royal. Uburyo ugiye gusenga, you gonna pray as a royal. Haleluya. Muriko muranyumva? Uku ni ukwezi kubijanye n'ivy'ubwami. Nituko turavuga ubwami, turumva neza yuko hariho ikintu cyo gutumbereza ibintu, kubiha umurongo, ingene ibintu bibwirizwa kugenda. Numva amen imeze neza. Haleluya. Ubwami vyarahimbaye Imana kuduha ubwami. Ndi umuntu vyarahimbaye Imana kuduha ubwami. Ibijanye n'ivy'ubwami ibibazo twebwe. Haleluya. Umuntu amaze gutahura neza yuko ari wo mu bwami canke ari mu bwami, hari ibintu adasura guta ku bandi. Ariko atangura kumenya neza yuko ibintu biriko biragenda neza kubera ko jewe ibintu ntariko ndavyitwaramo neza. Iki gihugu cagize ikibazo cyo kubura abami. Kandi abami ntibari mu migambi. Abami ntibari mu association. Abami ntibari mu mashure. Abami ntibari mu masociety. Abami bari mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana nabwo ni mwishengero. Numva amen imeze neza. N'umugisha ugiye ko nurazi, umugisha w'ubwami uratandukanye n'umugisha wundi muntu wundi. N'umugisha ugiye kuza kuzoba ari umugisha nyene wambaye ubwiza bw'ubwami. Nari siko ndiko nabwira abami muri kino kibanza. Haleluya. Vuga ngo ubwami. Tuzigura amabira yacu ivyarusho Yohana igice ca mbere. Turasoma umurongo wa 5 no murongo wa 6. Ninde agiye kumfasha gusoma? Ivyarusho ca mbere umurongo wa 5 uravuga ngo ego no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa imfura y'abari barapfuye. Suramo kandi no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa imfura y'abari barapfuye. Vuga ngo imfura y'abari barapfuye. Imfura y'abari barapfuye. Ninde muntu aziko nawe yari yarapfuye yishwe n'ivyaha. Akakanwe nakongera ko arabari guca batinya gukiriza. Haleluya. Birivuze ngo ni imfura y'abari ntibakiri. Ngiye mu rero nditi ntukiri wari. Somo kandi somere. No kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa imfura y'abari barapfuye. Imfura y'abari barapfuye. Uganza abami bo mwisi. Uganza abami bo mwisi. Umwe adukunda. Vuga ngo umwe adukunda. Mu bami bari mwisi munyumvirize neza, hari abadakunda, hari n'abakunda. Umwami ari hejuru y'indwara zitwa amakanseri, uwo ntamukunda. Uyo akorera uwundi mwami, birivuga afise igikorwa cyo kwiba, kwica no gutikiza. Ariko hari abandi bari mu bundi bwami bwiwe, aribo twebwe, birivuze ngo umwe adukunda. Ntidushobora kuvuga ibijyanye n'ivy'ubwami tutabanje gupoza ino fondation y'urukundo adukunda rwatumye bimuhimbara kutugira ubwoko bw'abami. Naco wakoze kugira ngo ucike umwami, kuko umwami actually
avuka ari umwami ntacika umwami. Kings and queens are born. They are not made. They are born. Siko mu vitandukaniro. Sico bacika. Icyo nze kukubwira sico ugiye gucika. Kumbure nico ugiye kugaragaza mugabo already usanzwe ukiri. You amen yashize ngaha. Umwe adukunda. Mbwira umuntu ndiwe ngo aragukunda. Sura kandi uti aragukunda. Cyane gose uti aragukunda. Abami bagiye kuganza muri buno bwingo. Bafite conscience yuko ngene bakunzwe. Ndazi ko nkunzwe. No matter what, ndazi ko nkunzwe. Umwe adukunda. Aganza abami bo mwisi ariko kandi avuze ngo umwe numugaye n'abandi. Numwe agukunda. Ntagukunda kubera ko wabaye mwiza, agukunda kubera ko we ari mwiza. Ntagukunda kubera ko wabaye umuhizi, agukunda kubera ko ubuntu bwiwe buguhage. Numva amen message muri cyo kibanza. Umwe adukunda. Byaramuhimba. Yesu yavuze ngo data byaramuhimbaye kubaho ubwami. Umuntu atanga n'umuntu by'ukuri aba yakunze. Iyo ukunze uratanga. Urukundo rugaragarira mu gutanga. Gutanga ni expression yo gukunda. Rero byaramuhimbaye kuduha no sema kuba abami mugabo yaduhaye n'ubwami. Mwene majambo ntiyaduhaye personality gusa, yaduhaye na domaine twegizersamwo iyo autorité niyo personality yaduhaye. Muyandi majambo ntiyakugize gusa, yaguhaye naho ucikira, naho ugaragariza, naho manifesta, naho werekana ico yasize muri wewe. Gushika ngaho turi kumwe. Umwe adukunda. Komeza. Yatubohoje ivyaha vyacu amaraso yiwe. Yatubohoje amaraso ivyaha vyacu amaraso yiwe. Akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Acaduhindura kuba ubwami no kuba abaherezi biwe. Acaduhindura ubwami. Yaragikoze. Yaraduhinduye ubwami. Yaraduhinduye abami. Aduhindura niki n'abaherezi biwe. Waje ku murongo wa 6. Niyo se icubahiro n'inganji b'ivyo ibihe bitazoshira. Niyo se icubahiro n'inganji bibe ivyo. All glory and power to him forever and ever. Amen. Hallelujah. Genda Obadiya igice cya 21. Ngo mugerageze kuta ko ngubungire juste transfert uyu munsi sinza kwigisha birebire. Nzokwigisha neza dimanche. Kandi abatabazi bazoduga ku musozi Siyoni. Dimanche muze muzanyaho mwandika. Nzokwigisha point par point kubijanye urazi Imana yarambwiye ngo muri kino kibanza Imana igiye guhagurutsa abarongozi bakomeye. Des grands leaders, apana just leaders, ordinary leaders, no, great leaders. Abarongozi b'abarongozi. Siko biriko muranyumva. Nzotangura kubigisha neza kuva dimanche turi mu ishuri. Mugabo uyu munsi ngomba nkora juste transfert. Ni mure intercharger tuduze mu ijuru. Aho nariko ndigisha mu Cibitoke nako ndababwira kumyene ibicaniro bikora igikuba kidasanzwe cyo kuduza abamarayika. Burya ugukomera k'umuntu hano muri nose nukungene aduga nukungene aduza canke aduzwa n'ibintu byo kuduzwa gusa. Atakiduze nta kizomanuka. Uburyo bwo kubera umugisha abatuye isi nuko tuduga, nuko dushigwa hejuru. Abanyefeso kane havuga ngo ariko yaduze kugira ngo ashobore kunengesereza byose. Hari ndashobora gutunga no kunengeserezwa utabanje kuduga. Rero abami n'abaduze n'abari hejuru. Cyo tuma tuzokubaka igicaniro cy'ubwami. Haleluya. Muriko murava muri kino kibanza. Obadiya igice cya 21. Bavuze gute? Kandi abatabazi bazoduga ku musozi Siyoni. Bazoduga ku musozi Siyoni. Vuga ngo abatabazi. Iri jambo ngo abatabazi baba kandi baravuga ngo abami bazoduga ku musozi Siyoni. Yesu ntiyaje gucungura abantu kugira ngo bagumare abantu basanzwe.
Yesu yaje gucungura ubwoko bw'abantu, yaje kuduhindura ubwoko bw'abantu. Igikorwa cyamumanukanye nuko umwizera wese ahabwa kamere nkakiwe, asangira kamere nawe, agacika umwami, agacika umuguverneur, agacika umuntu aganziriza Imana hano mu inoze. Avuze ngo abataba canke abacunguzi bazoduka ku musozi Siyoni. Siyoni ubundi ni igicapo cya Kristo Yesu. Haleluya. Hama kandi mu murongo wavyumve neza. Bavuze ngo kandi abatabazi bazoduga ku musozi Siyoni. Gira umuntu muri kino ari ruhande wamubwire ngo uku kwezi n'ukwezi ko kuduga. Abatabazi ntibavuze ngo bazogenda, bazoduga. Kuko kuduga ni ikimenyetso cy'ubwami, kuduga ni ikimenyetso cyo kuganza. Abatabazi bazogira iki? Bazoduga. Mbyo umuntu ati duga. Ndumva n'igicaniro cy'ubwami cyo kiraguhamagara ngo duga. Soma ivyashuro Yohana igice cya 4 ku murongo wa 1 n'umurongo wa 2. Haleluya. Ivyashuro Yohana igice cya 4 umurongo wa 1 avuga ngo hanyuma y'ivyo ndavye mbona mu ijuru urugi guguruye. Mbona urugi guguruye. Mbyo umuntu ari wawe ngo uku kwezi n'ukwezi kuko ugiye kuduga, hari urugi Imana igushize imbere guguruye, apana gugaye, guguruye. Amen. Nimhezagiye ariko ndavye mbona urugi guguruye. Yavuze urugi guguruye na opportunity, n'ubuntu Imana igiye gusuka, igiye gutanga ku bami n'abaherezi b'Imana, Imana yacu. Numva Amen ya muri cyo kibanza. Mbona urugi guguruye. Mbona ati uku kwezi n'ukwezi ko kubona urugi guguruye, n'ukwezi Imana igiye kugurura ivyari vyugaye. Baba nabye naje gukora transfer, sinaje kwigisha, naje kuvugishwa hejuru ubuzima bw'iwawe. Haleluya. Abagiye kugira mariage muri kuno kwezi, Imana ibashira imbere urugi guguruye. Mbona urugi guguruye. Uviriza munsi. Kandi ryajwi nabanje kumva, ryajwi nabanje kumva rivugana nanje nk'iki nzamba, rirambwira kiduga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Duga uze hano nkwereke. Imana keneye ko tuduga kuko ari vikeneye kutwereka. Numva Amen imeze neza. Kuganza kwacu, ubwami bwacu buhagaze ku kubona kwacu. Ukuganza kwawe kuzogira akarimbi bivanye naho amaso yawe ageza kubona. Imana igiye kugutandukanya na Loti. Loti ni ijambo risigura voile, icitwikiro. Ndabasabishe gatoya. Zera genda Itanguriro igice cya 13. Somera ku murongo wa 14. Naje ndumuranduzi kandi naje ndumugesezi. Kuko ikibuza ubuzima bwawe kwinjira mu rugi gugure Imana kugururiye sikindi ni ibicaniro vya Loti. Loti ni ibintu byifatanya nawe bigaprofita wewe, ariko Imana itariko yari yabigeze. Imana ihamagara Aburamu, iramubwira ingene izomuha umugisha. Isamubwira ngo genda winjire mu gihugu nasezeraniye basogokuru bawe, kuko Imana yari bisezeraniye Shemu imfura ya Noa. Nahori Tera sawiwe ntibigeze binjira i Kanani. Bagihaguruka ikinakuze kuvuga ku byana ibicaniro. Bagihaguruka ijambo ry'Imana imbwira uwo bavukana Aburahamu yitwa Harani, apfira mu gihugu yavukiyemo. Ndanse kupfira aho wavukiye. Siko muri kuvuga ndavuga. Ndanse kudatera intambuko iyo kuva aho watanguriye. Dutangurira hato, muga gupfira hato twatanguriye, uwo si umugabane w'abana b'Imana. Ivyo nibibereye abami. Uwo ni wa mbere. Setera barahaguruka baragenda, muga basiga umwana Harani yitwa Loti, nawe barajana. Bageze i Harani nyene, birivuga ngo Tera abwira abo bari kumwe ngo reka tube turacumbika ngaha, reka tube turaruhukira ngaha. Aho nyene baruhukiye bagomba kwinjira Kanani, acapfira aho nyene. Bigenda gutya ngo umuntu atarashika bipfe. Nibicaniro, nibigwanya ubwami. Haleluya. Naho bariko baragenda, nawe abura endurance, apfira mu nzira.
hasigara Aburahamu gusa na Loti. Mugabagira impuhwe embabwira ibiza n'ivy'ubwami ntidushiramo ibintu vy'impuhwe nyinshi. Ubwa mbere nambe no gukora iki Imana yatubwiye. Imana ibwira Aburahamu ati vyuka ugende winjira mu gihugu n'abasezeraniye. Mugabiri ivuga ngo acagenda janye na Loti. Loti ni voile. Loti ni cicwikiro. Loti ni gicano kikubuza kubona kuri Imana ikeneye kubona. Agenda mutwaye. Nivyo Loti yaramerewe neza kubera ko ya profisi umugisha wa Aburahamu. Mugabiri ivuga ngo bamaze gushika i Kanani. Ikintu cyabaye kuri Aburahamu hatera inzara. Wa undi Imana abwiye ngo nzoguhezagira muri iki gihugu. Agira ubwoba kubera Loti baca bagenda muri Egiputa. Baroti mu buzima bwacu ibicaniro bya Baroti. Icyo bikora ku buzima bwacu ni kudutera instability. Ni kudutera confusion. Yageze mu by'Imana muhamagariye. Mwibuke ko Isaka agomvye kugenda Imana yamubujije kandi Imana irazi muhezagira aho nyene. Mugabo Aburahamu kubera kuba ari kumwe na Loti agira ubwoba bituma ahunga igihugu Imana amusezeraniye. Agiye erasuba kwasize yubatse ibicaniro. Agiye abwira umugore wiwe ati ndabisi ko twashika muri kiya gihugu kubera kumwe n'umunyakaranga bazokuntwara zenzo mererwa nabi. Enda dufundike kino kinyoma tuze tuvuge kuri mushikanje bankwere abarabesha hanyuma bamfate neza uko tuzoba turabayeho. Mugakweba icaniro size yubatse. Imana isanga Farao iramubwira ati wihende ukore kuri uyu mugore si wawe n'uburyo mugabo ari kumwe. Imana imuteza indwara n'umuryango wiwe. Isamubwira ati kugira ukire nuko ari wagusengera. Amusengera akira. Hamasubwira ati nimugende kandi mube amahoro. Nivyo naguha sinabikwaka. Mugabo ntimugume muri kino gihugu. Baca basubira i Kanani. Bageze i Kanani batangura gushwana. Abungere ba Loti batangura gushwana n'abungere ba Aburahamu. Umviriza rero Loti. Hari ibintu Imana idashobora kuguha Loti akiri kumwe nawe. Ibijanye n'ubwami ndiko ndababwira ubwami na mbere ubwami buhagaze kukungene wewe ubona ibintu. Siko biko muranyumva. Somera rero kuri 14 umvirize. Kuko ikirisho nkene kubanza gukubita hasi hama mbandanye ubutumwa bwanje. Loti amaze gutandukana Aburahamu uhoraho abarira Aburahamu atunamura amaso yawe uhera aho uhagazaho. Bamaze gutandukana uhoraho azabwira Aburahamu aramubwira ati unamura amaso yawe. Kare ntivyakunda ko ashobora kunamura amaso yiwe kuko ari kumwe n'icicwikiro. Abantu bakubwira ko bitazokunda abo baherekejwe n'ibicano vya ba Loti. Abo bantu bikunkumure mu izina rya Yesu. Ubwami twinjiyemo n'ubwami bw'amaposibilite, n'ubwami ibidashoboka bisoboka, n'ubwami ijambo ngo nibikunda ridakora si vocabulaire ibaho. Atandukanye na Aburahamu. Imana ibwira Loti, Imana ibwira Aburahamu ati unamura amaso yawe. Icyatuma katunamura amaso yawe hari kubera iki? Kuro bari kumwe. Ni voile. Hari abantu muri kumwe uguma wuzuye imyidodombo, uguma wuzuye kwiganyira, uguma umengo biraheze karaciye ibara riraguye nta bara riguye. Ni Imana irese ibara rikagwa hari abantu bishaka kugirira neza muri cyo gihe. Baba ntibamwumvise nani. Haleluya. Haleluya. Mugihe cyakiza abapastori bariko barahunga bava muri kino gihugu nico gihishengero ryacu ryakuze. Ico abantu bita crise mu bwami bw'Imana twebwe tucita opportunity. Siniko abantu bariko bava muri kibanza. Iyi Imana iretse ibintu kanaka bikaba. Hari ikintu Imana ibigomba ikore kidasanzwe. Vyari bibabaje gutandukana na Loti. Mugabo nuwo mwanya nyene yatanguye kubona neza kuko hari abantu muri kumwe utazoshobora kubona ugeze kuraho ubwizwa kubona. Imana bwati unamura amaso yawe. Nuko biranje nasize hariya usundondera n'icyongereza. Ndashaka bumve neza. Hano bavuze ngo unamura amaso yawe. Mugabo cyongereza avuga ngo look as far as you can see. As far akanda gashaka. Apara gusa kunamura amaso. Unamura amaso yawe urabe kure hashoboka. Ushobora kubona. Kuko awugeza kubona aho niho territoire yawe izogarukira. Aho niho kuganza kwawe kuzogarukira. Mbariza umuntu hano ati uri kubona iki? What do you see? Hallelujah. Zeni kombona siye Jesus ga dufise kibanza kiruta kino kibuga turiko.
ndiko mbona atahema yoshobora kudukwira, atasare yoshobora kudukwira. Bantu sinzi ko bari muri kino kibanza. Ingorane nziza mwagize nuko mwagize umurongozi atabona ivyo abantu bariko barabona, ariko abona ivyo Imana ikiramwereka kubona. Mama nimeze neza. Soma unamura amaso. Uhera uhagaze aho. Uhere aho uhagaze aho. Mbwira umuntu ati kuva aho uri. Uhere aho uhagaze. Donc bitangurira naho uri. Karabashate doza. Aho uri niyo point de départ, siyo point d'arrivée. Aho uri niyo starting point. Mugabo siyo destination. Aho uri niho bigiye gutangurira. Ubize nabibaze ko ari bari bamaze kugera. No, aho uri niho ugiye gutangura. Mwari mazamu ntitwari bwatangure. Baba ntibaranyumva, ntitwari bwatangure. Ubu turagiye gutangura. Turagiye gutangura. Haleluya. Ntituratangura, ariko tugomba dutangure. Siyeri twari bwatangure, ariko turagiye gutangura. Aba businessman twari bwatangure, ariko muragiye gutangura. Turagiye gutangura. Haleluya. Tugiye gutangura. Wari uzi ngo wakomesheje ngo ibintu bigeze kure, nturatangura. Bivanye n'umuvuduko w'ivyijuru rikeneye kugukoresha, nturatangura. Abariko barahindukira ntimugwaruke unagarutse. Haleluya. Avuze ngo iki? Uhera uhagaze aho, witegereza iburaruko, nibumanuko, niburasirazuba, niburengerazuba. Iki gihugu cyose ubonye ni wewe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe vyose. Ikibazo mfise niki? Gute umuntu ashobora kubona igihugu akakibonera rimwe? Uri ngaho urabona Makamba. Mugabo Aburahamu Imana imubwira yuko north, south, east, west hose uko ahabona ariko Imana igiye kuhamuha. Hari uburyo bubiri bwo kubona, tukabona ivyo tudashobora kubona. Ubwa mbere ni gukoresha amaso yacu yo kwizera. Icya kabiri ni gukora acte prophétique yo gufata ukagenda, kuko mu nyuma icaca akora acagenda muri ico gihugu. 17. Va hasi ugendura iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wewe nzogiha. Iyo kiva kikagera, kugenda sukukibona gusa, mgamwo ikintu cyo kucasujetisa kukigira iciwe, kuko Imana abwiye Yosuwa ngo nkuko nabwiye umusavyi wanje Mose, nawe niko nje kubwira aho ugiye gukandagiza ikirenge, aho niho hazoca haba gwawe. Mwani mazam kubibona with the spiritual eyes, hamwe n'amaso yo mu buryo bw'imhema, ariko kwizera hamukongera ugatera intambuko yo kugenda. Ariko mwani mazambo kumenya neza kekeranya ko aho ugeze hacishe gwawe ukagira inyego yiwawe, ivyo nivyo biguha kugenzura igihugu. Haleluya. Mu Cyongereza ukoresheje New Living Translation, ndashaka usome hajyanye n'akanavuga ngo in every direction, mu ma direction yose. Wari muzi yuko Imana igitangaza. Imana yosho hari abantu mbona Imana hayi umugisha, mugabo iwubaha muri centre gusa. Mugabo muri no bagiye batogira umugisha. Hari abantu usanga bakomeye muri sud, mugabo ugasanga muri nord bagiye ntibokomera. Bagiye mu burengerazuba cyangwa mu buraruko cyangwa ntibokomera. Mugabo umugisha Imana ikiraha Aburahamu nuko ahantu hose amaso yiwe yihweje. Unyumvirize neza, ivyo ubona mu buryo bwiyerekwa, mu buryo bwo kwizera, nivyo ugiye kubona mu buryo bwa possession. The way you perceive it
is the way you're gonna possess it. Hallelujah. Perception yawe nigiye kuguha possession. Chiko mukumshoni muravuga. Mugabo uri kumwe na Loti ntibikunda. Loti wamukunda mugabo arakubuza kugera kure. Karofu. Loti ashobora kuba n'uwo mu muryango w'iwawe. Loti yari umuneve wa Aburahamu. Mugafise igicaniro gitera Aburahamu kutabona neza ibyo bwiza kubona. Ico coba kimeze kose, uko coba kimeze kose, ntushobora kuganza muri buno bwami ukiri kumwe na Loti, kuko Loti Imana higeze ibwira Aburahamu ngo amutware. Ni Aburahamu yamutwaye. Amutwara kubera bigumbagumba. Mugabo ivyo bimubuza gushobora guposeda, ahunga igihugu Imana yamuhaye kubera uwo mugabo. Unaretse n'ivyo niyo yagiye. Aburahamu Loti yamye amuteza ibibazo hejuru y'ibibazo. Rimwe amutwara nk'inyagano. Chapitre 14. Aba yagiye kugira iki? Kumugombora. Aragaruka Melkisedeki amusanganiye, niho atangwe kumuha ikigira 10 ciwiwe. Ikindi gihe abaje gutandukana agenda, Loti ntihigeze aba stable. Aho yatoye hari kiyaya. Birivuga ngo yagiye arunguruza kugeza ageze i Sodomu ni Gomora. Inyuma y'ikindi gihe Imana irazira harandu. Naho myene biba ngombwa ko Aburahamu agira amwingingira. Ibibazo gusa. Hallelujah. Uku kwezi Imana igiye gushira urugi gugura imbere y'Iwawe. Mugabo hari Imana igiye kugusaba. Tandukana na Loti. Loti ashobora kubicaha. Loti ashobora kuba intege nke. Loti ashobora kuba ubwoba utunze mu buzima bw'iwawe. Loti ashobora kuba meme n'abantu, intumwa z'urupfu zaje mu buzima bw'iwawe. Sikubwira amajambo y'ubupfa gutuma udasubira kubona Imana mu bunini bwayo. Ivyo byose ni ba Loti. Uteza kuvyikumura. Nimba ukeneye kugira kwihweza neza, kuko uri kumwe na Loti ntugira vision iri clair. Loti agutuma ubona ivyijiji utabona neza. Mugabo Loti atandukanye na wewe utangura kubona mu buryo buri clear ivyo Imana yateguye hejuru ubuzima bw'iwawe. Hallelujah. Hallelujah. Gira umuntu hano ati itandukanye na Loti. Hallelujah. Yeremiya 1:10. Yeremiya cicambere 10 aravuga ngo raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami. Raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku bihugu by'abami. Two turavuga ibyana ubwami. Hitwavuga ubwami, two turavuga kungire tugiye kugira ikigutegeka hejuru y'ubutegetsi bw'abandi bami. Mwari muzi yuko aho Imana iduha ubwami. Urakoze mwe muhera. Ndagusayishe gatoya. Sa? Presence y'ibigatanya. Ahantu kanaka mu buzima bw'iwawe ni kimenyetso cyuko utihenze inzira uri mu kibanza cyo. Kuko Imana izoguha ahantu hatagira agaciro. Ahari agaciro. Hari n'abandi babonye ako gaciro. Hari abandi bahari. Les occupants. Muriko muranyumva? Presence y'ibigatanya mu buzima bw'iwawe ahantu hose ugera ukabona ikigatanya kanaka. Ico ni kimenyetso kikwereka yuko ntiwihenze inzira uri mu kibanza cyo. Kuko ibigatanya munyumvize neza, ibigatanya ntibiba ahandi, ibigatanya biba ahari ubwami. Kandi nta munsi numwe Imana yizokwigera iguha ahantu ata muntu numwe ahari. No. Soma neza birayi wa mu gitabo cya Yosuwa. Mvuge gatoya. Plus ibigatanya biba byinshi, plus aho hantu hari ubutunzi bwinshi. Kuko ibigatanya ufite ni n'abaveye n'abarinzi b'ivyagaciro biraho hantu. Siko muri ko muranyumva. Ukabona uri kuragwanywa cyane aho hantu niho. Nimba Imana ikiraduha ubwami si umwanya wo kuca wirukanga. Oya, ahubwo n'umwanya wo kugira iki wo gukirana n'ivyo bigatanya. Nabo bami baraho hantu kabasohora hamukibika ubwami bwawe. Genda gatoya Yosuwa igice cya 14.
somera kuri 17 kugira ngo tweshe umwanya somera shukwa kuri 17 ndabira verse juste ya nyuma ni combien 15 aha kandi Heburoni kera aho Heburoni niho Yosuwa yahaye Kaleb amashiko natahandi hasigaye aramubwira ngo genda wewe gukira ari Heburoni mugari bacatubwira Heburoni ingene hari hameze amateka yaho ngo Heburoni kera hitwa igisagara ca Araba Araba uwo yasumba abandi banaki bose uwo Araba yasumba abandi banaki bose mani majambo Araba yari umwami w'ibigatanya Kaleb nk'umuntu yagiye gutatana na Yosuwa aho Imana amubikiye nari kigatanya gitwara ibindi bigatanya bindi byose ariko inkuru nziza afise ni sikesho bigatanya bihari sikesho ubunini bwavyo sikesho uburebure bwavyo uviriza icyo Imana igiye gukora iki gatanya cyose ugiye gusanga mu bwami bwawe uragiye kugicacura umutwe ni uku kwezi ni ukwezi ko kwica ibigatanya. This is your month to kill the giants. You're going to be a giant killer in this month. Nukanda mucho ngeze mutuvuze amen. Utingiye kuba uwo kwica ibigatanya. Ega si bose bagenewe kwica ibigatanya. Hallelujah. Nabami, nabahizi, nabadasanzwe abo ni bimana ihama territoire ari mu ivyo bigatanya. Ahantu hari kigatanya, aho hantu hari ubutunzi bukomeye. Mugabo kandi ahantu hari bigatanya, na hantu hasobanurwa yuko aho hantu hari ubutunzi budasanzwe. Ibigatanya ntibihari hose. Ukabona ibicaniro byigize umenye ngo aho hantu hari ubutunzi bukomeye. Rero ikibazo dufise nukuca dutinya ivyo turiko turabona. Ntidukene kubona ubunini n'uburemere bw'ibibazo turimo. Mugareka tubone ubunini bw'ica Imana yatugize twebwe. Ni keso ya wewe. Ni keso kungene wewe uyibona. Ni keso kungene wewe utahura ibintu. Haleluya. Nkunze kubwira abantu ikibazo ciza nagize Imana yanteye kutabona ibintu bito. Nta musumye mbona ibintu bito. Niyo umuntu yakaranzara mu bintu bito birangura gutahura. Haleluya. Akakubona ibintu bito. Ntiwaremewe ibintu bito. Mbwira umuntu ati ntiwaremewe ibintu bito. Waremewe ibintu binini. Haleluya. Haleluya. Tegara tukende duhereze handi muri Yeremiya. Ngabo yimbere ko tuvuga Yeremiya tuvuga nabikorino. Nyarukirize. Raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga. Ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga. Usizweho kugira ubushobozi ku mahanga. Natutinya. Natugira ubwoba Imana iguhaye kugira ubushobozi ku mahanga. Amahanga guteye ubwoba nayahe. Imana iguhaye kuyagira ko ubushobozi. Nimba ari ihanga ry'indwa, nimba ari ihanga ry'ubukene, whatever it is, ariko Imana iguhaye kugira ububasha kuri iryo hanga. Ngushizeho kugira ububasha ku mahanga yo mw'isi. Uviriza munsi. No ku bihugu vy'abami. No ku bihugu vy'iki? Vy'abami. Apana bari bose no ku bihugu vy'abami. Mene majambo no ku bami bafise ibihugu. No ku bafise amaterritoire. No ku bafise amadomaine. No ku bafise uravyumva nyene ibibanza kanaka. Hari abantu bari mu bibanza bitari ivyabo, kandi uku n'ukwezi ko kuba detrona n'izina rya Yesu. Iyo amene kitashize ngaha. Iyo amene kitashize ngaha. No kugira ubushobozi ku bihugu vy'abami. Donc abami bafise ibihugu. Donc wewe ntura wese Imana yagusheho ngo unigane n'umubanyi wewe uro guhangana na biriya biri hejuru. Cyo gituma duga mbiri munete duga kuri kwezi ko kuduga. Duga nzobigizigene mudugana ivyanyu kuko ibimanuka niba byamanje kuduga. Hari abantu benshi muri kino kibanza ivyo nakoda bwira mu Cibitoke. Hari abantu benshi abamareka babo igituma baguma bari faible. Abamareka babo ntibigera baduga ku Mana. Baguma bari ko baratuna tutoto yabo kubera ikibavuze kibaduza. Birivuga ngo nuko Manowa ahejeje kubakira uhoraho igicaniro umuriro uva mu ijoro maze umuriro ukirikura arabagiza wa mareka ngo bavugana ngo aca udugiramo. Umareka ntadugira hari hose adugira ku gicaniro. Uku kwezi zo kubaka ibicaniro bidugana abamareka bacu
kuko activité principale y'abamarayika si kumanuka no kuduga. Haleluya. Iyo ibicu byuzuye imvura vyicukanurira ku isi, ibimanuka biba byabanje kuduga. Rero benshi nubwo basenga, nubwo bagira ibiki mugabo biguma nga duza abamarayika bawe, badugana amasengesho yawe, badugana ibimazi vyawe, badugana ivyawe. Hamuzobona kumwe n'Imana zo gucucuburirako ivyo yagusezerane. Numva amen imeze neza muri kibanza. Kugira ubusozi ku bihugu vy'abami. Nturaheza jera. Bwo kurandura. Umviriza, iyo tugeze muri kino gihe c'ubwami, hari igikorwa cyane tubiza gukora. Mbwira umuntu ari wandi wati kurandura. Kurandura muravyumva? Ikintu uranduye ni ikintu utarunezerewe cyangwa ni ikintu cyatewe utabishaka. Hari ibintu byinshi duse mu buzima bwacu byatewe mu gihe cya kera tutashaka sinzi. Igikorwa cyane tugiye gukora kuno kwezi, to uproot, kurandura ikitatewe n'Imana cyose. Nani sikaba hano vile mariki wanza chiza mwavugira mu amen. Haleluya. Nimbaraga ako ni katewe n'Imana, ukarandure mu izina rya Yesu. Nimbara guhomba n'ivyavuye ku Mana, randura mu izina rya Yesu. Nimbara amavotema ntiyavuye ku Mana, randura ikitavuye ku Mana cyose. Kurandura, vango kurandura. Activité principale y'abami kurandura. Iyo umwami ageze ahantu ninyi ugiye kubaka inzu, uzosanga ahantu hari uduhogoro, ni kuvuga ngo ahantu hari udusozi, ibintu bitameze neza. Aba engineer donation muri ko muri bakamugirike, icambere mumaza kugira no gutegura aho mugiye kugira. Hose muteza kuhasenya. Hari igiti cameza aho hantu uravyumva cyangwa kiba ari gishitsi kiraho, muteza kukirandura kugira ngo muronke ahantu hagorotse musha gukubita neza ibiharo mutihenze. Ikiriti Imana irikira mu vy'Imana igiye kubaka mu buzima bwacu. Hari ivyo gutangura kutegura ibitari biri mu kibanza cyavyo, tubikureyo ibintu byose bitari aho byateza kuba bimanze biveho. Numva amen imeze neza. Iyo ari kintu nkakajya gasozi utagakeneye, basabanza bakagakubita bakagasenya, hakabanza kamera neza. Ntuza kubakira ahantu utateguye. Mbwirya terme technique de nation yita gute? Dessouchage. Ndabivuze neza. Enlever les souches. Haleluya. Hari ni terme yindi bakoresha ni terrassement naho ni iki? Décapage nico kimwe n'ivyo nyene. Mwavyumvise? Au fait terrassement harimo ikintu cyo guterasa nyene muravyumva. Nubwo kiva mu kirundi cyumvikana. Mane majambo nugushira hasi. Guterasa, terrasser les géants. Niva ikintu waterashirira kuvuga ngo ni ikintu washikanye hasi kitazokongera kandi gusura kuduka. Kuno kwezi rero nukwezi kwa dessouchement, nukwezi kwa terrassement, nukwezi kwa décapage, uravyumva? Nukwezi ko kugira iki? Ko kuringaniza ibitaringaniye. Ona nk'ukora kantu ndi hataringaniye, harawongera ngasanga naduze ngize no natsitara, mugabo muze ngo ahantu ngoma ndahubake. Baca basenya neza ku buryo nubwo no bampumirije ntaza gutsitara. Kubera iki? Hari bien terrasse. Sharakato shatabos. Biriga kivuga ngo ni wagenda uzotsitara. Mwani maje gukora kutazotsitara kubera ko hamaze kuba terrasse. Mugatari terrasse ugiye urashobora gutsitara. Mugaba hamaze gusenywa neza. Uramutse ugiye ntuhagarikwa. Bibika kivuga ngo muri iyo nzira nikijuju nikizozimira. Ico kijuju kizozimira muri iyo nzira. Izo yemeze kuvuga ngo iyo nzira, listen to this, nazoba ari inzira yaga. Azoba ari inzira y'iroro. Nazoba ari inzira yaga, azoba ari inzira y'iroro. Nivuga ngo inzira nini yagutse. Bene data, ivyo Imana igiye gukora ubu kwezi, sivyigeze guca mu vyiyumviro by'iwawe. Bese navuze ko ngoma mpeze. Hana hejeje ivyo bikorwa by'umwami. Kurandura ndahejeje. No gusangangura, guhonya, no gukomvomvora. No ingegato, no gukomvomvora. Kintu kintangaza, ibikorwa by'umugisha umwami akora si vyinshi. Muga bikorwa bibi abanza gukora kugira ngo umugishore kuza. Ivyo vyinshi. Aha deja avuze ibintu bine. Icambere kurandura, icakabiri gusangangura, icyagatatu guhonya, icakane gukomvomvora. Mugare hageze gutanga umugisha, umvirize ni bibiri gusa. Ubona kubaka no guteragira. Tugeze gutanga umugisha, turubaka,
twaje duteragira gusa pa pa pa. Ofete bibiri ishatse kuvuga iki? Umwanya ibibi byafashe biriko bironona mu buzima bw'iwawe, si wo mwanya Imana igiye gufata mu ku restore ubuzima bw'iwawe. Imana igiye gufata igihe kinini. Yesu arababwira ngo iyi ngoro mubatse imyaka 40 shobora kwibomora nkayubaka mu minsi ingahe. Twe tugeze kubaka ntibidufata umwanya munini. Tugiye kubaka ubuzima bw'abantu mu mwanya muto ushoboka. Tugiye kubaka amadestiny y'abantu mu mwanya muto ushoboka. Tugiye kubaka imiryango yacu mu mwanya muto ushoboka. Mugabo umwanya muri twe kumara two turagira iki? Turiko turarandura, turiko turasangangura, turiko turakomvomvora, turiko turagira iki? Turiko turahonya ico cyose kitavuye ku Mana kiri muri territoire yaje. Abikono wa mbere 3:21 numva je two usoma duhagaze. Nuko ntihakagire umuntu yirata abantu kuko vyose ari vyanyu. Nuko ntihakagire umuntu yirata abantu kuko vyose ari vyanyu. Umviriza kubwira ikintu kimwe. Uku kwezi nukwezi gwe kwa muri no experience. Aho ugiye kumenya neza yuko uwo wibaza ko ari we yogukiza atari wagiye kugukiza, ariko igiye kugukiza, ariko igiye kuva muri wewe. Wirata ko afise naka na naka uracara umwana, ariko umuntu w'imhemu nuzi neza yuko Imana muhaye ubwami. Kuba Imana yaguhaye ubwami isobanura ngo vyose ni ivy'iwawe. Urashobora kuba utari kurayibona uyu mwanya, mugabo birahari. Cyo gituma kukwezi ngiye kukwigisha gute uvyaksedako. Mugavuze ngo ntihakagire umuntu yirata abantu kuko vyose ari ivyanyu. Everything belongs to you. Vyose ni ivyawe. Kuko uri umwami. Umusiguzi 8:1 avuga ngo ijambo ry'umwami rifise ubushobozi, cyangwa hari ijambo ry'umwami hari ubushobozi. Rivuga ngo avuze imvugo yiwe n'itegeko gikorwa kigiye gukoreka. Haleluya. Ubu nibwo bwami Imana igiye kubaha. Aico mugiye kuvuga mugiye kubona kiriko kiraba. Mutaritse ibiganza vyanyu dusenga Imana. Turakubasha Imana yacu kwizegwa kandi turagushize hejuru. Uri mwiza, urahambaye kandi uradukunda. Jambo ryajyatanwe tubwira ngo umwe adukunda. Ndagushimiye ku rukundo rwawe ariko rwatumwe Imana biguhimbara kuduha ubwami. Ukuri ukwezi kwaho abana bawe bagiye gutambukira Mwami Imana mu vyabo atakintu na kimwe Mana yanje kwizegwa kibabere inzitizi cyangwa kibabere imbogamizi. Ndasanga ngo Mana yanje kwizegwa uku kwezi kuba ukwezi kwabo ko kubona ineza yawe, ubuntu bwawe, eka n'ubushobozi bwawe, kandi iyo bavuze ko babone biriko birambara umubiri, biriko birabana nabo mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubashika ndagushize hejuru kuko vyaguhimbaye kuduha ubwami kandi tugiye kubugaragaza. Izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.